Igenekerezo rya 14 ndamukiza umwaka wa 2025 uno munsi inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yakoranye mu nama yayo idasanzwe kugira ngo yihweze ikibazo kimwe gusa cerekeye ikimenyesha amakuru yaga Burundi. Tubibutse ko inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru CNC yari yahagaritse ivy'agateganyo ikimenyesha amakuru yaga Burundi biturutse kuko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu busanzwe bujeje amashirahamwe utabona neza dossier y'ishirahamwe Ajebudi ico kimenyesha amakuru yaga gikomokako. Mwiketi ryo kuwa 11 ndamukiza 2025 ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwandikiye inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru bukaba bwaramenyesheje ko umuco warubuze kwishira hamwe Ajebudi arikora biciye mu mategeko wabonetse yuko rero ikimenyesha amakuru yaga gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Inaco gituma inama nkuru ije kumenyesha amakuru yacikorana vuba bwango kugira ngo yihweze ico kibazo ikaba yafashe ingingo yo gukuraho igihano cyo guhagarikwa by'agateganyo yari yafatiye ikimenyesha amakuru yaga. Ico kimenyesha amakuru rero kikaba gishobora gusubira gushikiriza amakuru ukuri kwamye. Inama nkuru ije kumenyesha amakuru iboneye akaje ko gushimira ikimenyesha amakuru yaga ko cihanganye mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira. Inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru ikaba ihamagara ikimenyesha amakuru yaga kuja mu bindi bimenyesha amakuru gutyo bafashanye mu iterambere ry'igihugu c'u Burundi. Iradio television RTBB ni vyiza ry'u Burundi bwiza.